Ndabahaye mwiriwe bakunzi baradiyo Gakura kaze mu makuru avugwa muri no joro akabagizwe ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri yahaye umunano ku kirimba ikiriri umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov nkuko bishikizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gurene Gatoni bavuganye ibijanye n'uko ico gihugu c'Uburusiya kigiye kurushiriza kwakira abanyeshuri benshi b'abarundi baja kwiga muri ico gihugu gufashanya n'u Burundi mu vy'amagara y'abantu n'ibindi. Kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 30 Rusama umwaka wa 2023 niho hatangurwa gukorwa ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda giha abanyeshuri mu mwaka w'icenda uburenganzira bwo kubandaniriza amashuri y'inyuma y'ishure shingiro. Umushanganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yatangurije icese ibikorwa by'ico kibazo ku ishure shingiro rya Muriza muri commune ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo yo kubuza kwiyunguruza mu ngendeshwa zifise ibiyo bitabona umushanganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi asaba abasavye uruhusha rwo kugendesha izo modoka ko bozijana ku kibuga c'ishure ryisumbuye rya ETS Kamenge kuva ku munsi w'ejo igenekezo rya 31 Rusama mu mwaka wa 2023 kugira zisuzumwe. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru mu kanya nido. Nadia Shimirimana ni warutuma amajwi abashikira Therese Habanimana ndiko ndabashikiriza ano makuru ndasubiye kubaha ikaze mu idonido. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri yahaye umunano ku kirimba ikiriri umushikiranganji w'Uburusiya ajeje imigenderanire Sergei Lavrov nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gurene Gatoni bavuganye ibijanye n'uko ico gihugu c'Uburusiya kigiye kurushiriza kwakira abanyeshuri benshi b'abarundi baja kwiga muri ico gihugu gufashanya n'u Burundi mu vy'amagara y'abantu n'ibindi. Umukuru w'igihugu akaba yamwemereye ko abarundi bazitabira inama Uburusiya buzotunganya ku bw'iterambere y'ibihugu vya Afrika kizobera ise Petersburg. Tumukurikire. Nyini cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira umushitsi w'iteka unaho akaba ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu mu gihugu c'u Burusiya. Mu vyo baganiriye yashimye cane imigenderanire isanzwe ihari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya aho bagarutse ku migambi mikuru isanzwe irangurwa imigambi yo gushigikirana no gufatana mu mugongo hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya. Iyo migambi muri yo twovuga nk'imigambi isanzwe ikorwa mu gisata c'amagara y'abantu aho igihugu c'u Burusiya gisanzwe gisahiriza igihugu c'u Burundi mu bushakashatsi ku ngwara zibiza les maladies infectieuses aho mbere cashizeho n'ikigo c'ubushakashatsi kigakarishiriza n'ubwenge abarundi muri kaminuza y'u Burundi. Baganiriye kandi no ku migambi irangurwa mu gisata c'indero aho mbere umushikiranganje yajejwe imigenderanire yamenyesheje yuko igitigiri c'abarundi bahora baja mu gihugu c'u Burusiya gukarisha ubwenge kigiye kugwizwa na kabiri aho mu mwaka w'ishure ukurikira hazogenda abarundi bashika kujana. Si ivyo bisata gusa hagiye no gushigwaho amategeko yogenga ugushigikirana hagati y'igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi mu gisata c'amasoko ntangaguvu aho vuba abarundi bagiye gukarishirizwa ubwenge mu gihugu c'u Burusiya kuvyerekeye amasoko ntangaguvu kugira ngo ashobore gukoreshwa mu kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi akaba ari nkenerwa cane kugira dushike ku iterambere twihaye. Umushitsi w'iteka yaboneho n'akaryo ko gutumira nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku manama akomeye kiriko kiratunganya aho twovuga nk'inama izohuza igihugu c'u Burusiya n'ibihugu vyo kugabane wa Afrika le sommet Russia Afrique ariko kandi n'inama izokwiga ivy'ubutunzi aho yatumiye abagwiza tunga n'abasanzwe bakora ivyabo mu Burundi kugira bagende guhanahana ubumenyi n'abandi bazova mu bindi bihugu bitandukanye. Iyo nama nayo akaba ari Forum Economique de Saint Petersburg. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimye cane ubwo rugendo aramuha ikaze aranagaruka imigenderanire myiza isanzwe ihari ahanezerezwa n'imigenderanire hari hagati y'u Burundi n'Uburusiya na cane ko igihugu c'u Burusiya came gifata mu mugongo igihugu c'u Burundi no mu gihe mu 2015 Burundi bwari
bafatiwe ibihano by'akarenganyo. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yiganiye umushitsi imbona kazoza Uburundi bufise, Uburundi bwigaba bukigaburira mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Yaboneho n'akaryo ko gusaba ico gihugu c'u Burusiya guherekeza Uburundi kugira ngo buze bushobore gushika kuri iyo mbona kazoza mu kubandanya bushikira Uburundi bisata bitandukanye, haba ico gisata c'amasoko ntangaguvu, igisata c'uburimyi cyashyizwe imbere kugira ngo dushike kuri iyo hangiro, na cyane cyane ko abarundi muri rusangi asanzwe ari abarimyi, asaba yuko Uburundi bwoshigikirwa na cyane cyane mu kuronswa ifumbire. Yashimye kandi n'ibikorwa by'igihugu c'u Burusiya mu gushigikira igihugu c'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu eka no mu gisata c'indero, ashima n'iyo ngingo yo kongereza igitigiri c'abanyeshuri b'abarundi bagiye kubandanya bakarisha ubwenge mu gihugu c'u Burusiya. Uvyo vyose n'incubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye mu mushikiranganje ajejwe imigenderanire yavyemeye, aranavuga yuko bagiye no kuvyiga cane kugira ngo igihugu c'u Burundi gishigwe imbere mu bihugu bigiye gushigikirwa mu kuronswa ifumbire biciye mu shirahamwe mpuzamakungu isanzwe ikurikirana ivy'imfungurwa Programme Alimentaire Mondial PAM. Umukuru w'igihugu yongeye kandi gushimira umukuru w'igihugu c'u Burusiya ukungene kidahengeshanya gushigikira Uburundi, yongera kandi anabemerera yuko ayo manama igihugu c'u Burusiya kiriko kirategura Uburundi buzoseruka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaganutse ku muhingamo kuri wa kabiri avuye i Abuja muri Nigeria, aho yari yitavye ibirori vyo kwimika mugenzi we Bola Tinubu mu mabanga yo kurongora ico gihugu inyuma yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu. Ibirori vyo kwimika mu mabanga uwo mukuru w'igihugu mushasha bikaba vyabaye kuri wa mbere ku mugwa mukuru wa Abuja. Ana makuti yabandanirize mu gisata c'indero kuri wa kabiri igenekerezo rya 30 Rusama umwaka wa 2023 niho hatangura gukorwa ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda cuno mwaka giha abanyeshure bo mu mwaka w'icenda uburenganzira bwo kubandaniriza amashure y'inyuma ya shure shingiro. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yatangurije icese ibikorwa vy'ico kibazo kwishure shingiro rya Muriza muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi, ayandi mashuri yagiye ko akaba ari ishure shingiro rya Gihamagara hanyuma aca imusinzira hamwe rero no kwishure shingiro rya Mugutu. François Habyarimana akaba yahanuye abanyeshure ko bakurana umutima mu nda kandi ko ari kibazo nk'ibindi, akaca abasaba kandi yuko bogira inguvu kugira ngo utotora ikibazo cy'uno munsi aje bashatora ibibazo bisigaye. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Yarankunze. Ico kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda cakozwe kuva kuri uyu wa kabiri, cakozwe n'abanyeshuri 75,075 n'amajana 345 harimwo abagendana ubumuga butandukanye 41 bakaba bakoreye ico kibazo mu bibanza amajana 97 mu gihugu cose. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yatanguje icese ico kibazo ku ishure shingiro rya Muriza ryo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ahakoreye abanyeshuri 75. Inyuma yaho akaba yaciye no ku bindi bibanza bitandukanye nko ku ishure shingiro rya Gihamagara muri komine Itaba mu ntara ya Gitega hakoreye abanyeshuri 57, ku ishure rya Lycée Notre Dame de la Sagesse ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hakoreye abanyeshuri amajana 271 harimwo abafise ubumuga bwo kutabona n'abatumva, ku ishure rya Karorero rya Musinzira aho ku banyeshuri amajana 257 bari bitezwe kuhakorera amajana 253 aribo baje gukora ikibazo, bane barasiba arangiriza urugendo rwiwe ku ishure shingiro rya Mugutu ahakoreye abanyeshuri 85 harimwo batanu bagendana ubumuga bw'ingingo z'umubiri bivuye ku guhungabana kubwonko infirmité motrice cérébrale mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yamenyesheje ko muri rusangi ikibazo cagenze neza mu gihugu cose kuri uyu munsi wa mbere wo gukora ico kibazo. Aho duciye hose biriko bigenda neza kandi turiko turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bwa none mu gihugu cose, gushika ubu nta ngorane twovuga ziribonekeza. Harabaye tugorane ibibazo biriko biraduga mu gihugu hagati aho imodoka zimwe zashoboye kugira ibibazo ariko ivyo bibazo vyaciye bitorerwa umuti. Gushika ubu rero nta kibazo twovuga gikomeye cabaye, ikibazo kiriko kirakorwa neza cane gose. Umushikiranganje François Habyarimana agahumuriza abanyeshuri bariko barakora ico kibazo kugikorana umutima mu nda kandi bagume bitegurira neza n'ibindi batarakora. Abanyeshure novuga yuko bona bagafata yuko iki kibazo ca concours national ari kibazo gisa na bijya bindi bibazo bahora bakora, ntibagira ubwoba kuko burya kenshi iyo umunyeshuri
agize ubwoba bica bituma no kuyoberwa ayoberwa. Ikindi twobwira abanyeshure nukubandanya biga bakiga bagashiramo inguvu. Uyu munsi ikibazo ca mbere uza kubona tagitoye neza ntace yiranda, ahubwo ace yongereza inguvu kugira ngo ibindi bibazo bizokorwa ejo na hirya y'ejo ahubwo aze abitore neza cane gose. Ico kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda c'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 catanguye gukorwa kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 30 Rusama 2023 kikaba gitegekanije kurangira kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Erikera Nkunze urakenuye. Mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza ico kibazo gikorerwamwo vyo muri commune Ntahangwa aho bagenzi bacu baciye ico kibazo ca leta catanguye neza abanyeshuri bambaye imyambaro iranga amashure yabo bikaboneka ko bari baciteguriye. Ninkuru tibaze mugenzi wacu Celestin Ndacayisaba. Mu bibanza twaciyemwo vyategekanijwe gukorerwamwo ico kibazo ca leta nk'ico kuri lycée municipale de Kamenge, ico kwishure shingiro rya Mirango na ETS Kamenge, abanyeshuri baje gukora ikibazo bambaye imyambaro iranga amashuri yabo kandi bimosheje. Nko kuri lycée municipale Kamenge hakoze abanyeshuri 218 ku banyeshuri 221 bari bitezwe. Abanyeshuri batatu bakaba aribo basivye. Abacungereye ico kibazo uko ari 12 bategekanijwe bari batonze bose. Amashuri yahakoreye akaba ari lycée municipale Kamenge n'ishure shingiro rya Kamenge ya mbere. Eka no mu kibanza cyo gukoreramwo ca Mirango aho bita ku Bafaransa ikibazo catanguye ku gihe kandi abanyeshuri bakoze batekanye nta busuma bwabaye. Abanyeshuri 332 nibo bakoze mu bakobwa 185 bari bitezwe bane basivye nayo mu bahungu 153 bari bitezwe babiri nibo basivye. Abarimu bacungera ico kibazo ko ari 11 bategekanijwe bitavye bose. Amashuri yakoreye muri ico kibanza akaba ari Mirango ya mbere, ishure shingiro rya Mutimukeye, École des Élites n'ishure shingiro rya Winterekwa. Mwomenya ko kuri ETS Kamenge n'abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona bari baje gukora ico kibazo. No mu ntara ya Gitega igikorwa cyo gukora ico kibazo ngo cagenze neza muri rusangi muri commune Gitega ku banyeshuri 2936 bari biteze gukora abagera ku 2883 nibo bitavye. Reka inkuti baze mugenzi wacu Epimaki bamboneyeho. Ku banyeshuri 2936 bari bitezwe muri commune ya Gitega harimwo abahungu 1241 hamwe n'abigeme 1695 abagera ku 2883 bagizwe n'abahungu 1217 hamwe n'abigeme 1666 nibo bashoboye kwitaba. Abasivye bose hamwe bagera kuri 53 abo nabo bakaba bagizwe n'abahungu 24 hamwe n'abigeme 29 mu gihe abatiyandikishije abo bita mu rurimi rw'igifaransa non inscrit ari babiri kandi bompi babigeme. Ikindi twamenyesha nuko muri abo bakoze harimwo abagendana ubumuga bagera ku 18 bagizwe n'abahungu 9 hamwe n'abakobwa 9 nyene. Uhagarariye ico kibazo ku rwego rw'ikomine hamwe n'urongoye indero muri komine Gitega bagakenguruka ukuntu ico gikorwa catunganijwe bwo ku masantre nka yose abanyeshuri bashoboye kurangiza ikibazo imbere y'isaha 5:30. Ikindi bakengurutse nuko kuri uyu munsi atabusuma bwibonekeje muri komine yose ya Gitega. Tubibutse ko kuri uyu wa kabiri hakozwe ivyigwa vya entrepreneuria na sciences humaines mu gihe ejo kuwa gatatu tegekanijwe gukorwa ivyigwa vya langue 2 hamwe n'ibiharuro ibyo bita mathématique mu rurimi rw'igifaransa. Igitega Epimaki bamboneyeho ku bwa radio Nderagakura. Epimaki bamboneyeho urakenuye. Ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda catangwe neza no mu ntara ya Ngozi ku banyeshuri 4390 bari biteze gukora mu bibanza 50 bicunzwe n'abantu 172 abanyeshuri bangana 131 nibo basivye. Ugihagarariye ku rwego rw'intara Bernard Ndabahagamye amenyesha ko nkaho hose ikibazo catanguye ku isaha 2 nkuko vyari bitekanijwe. N'inkuru ya René Bizimana.
nk'uko bimenyeshwa n'uhagarikiye ico kibazo mu ntara ya Ngozi Bernard n'abahagamye ikibazo catanguye neza abanyeshure 4390 bari bitezwe gukorera mu bibanza 50 bicungerewe n'abantu 172 ngo 131 nibo basivye ico kibazo kandi ngo kikaba catanguye muri rusangi igihe cy'isaha 2 nk'uko byari bitegekanijwe abanyeshure bubahirije iyo saha nk'uko ndatwebwe twashoboye kuvyibonera ku bibanza bimwe twashoboye gucako hano mu gisagara ca Ngozi aho twovuga nk'ikibanza kiri kuri lycée Don Bosco ikibanza kiri kuri lycée communale urbain Muremera kiri kuri New Life n'ikiri kuri Komibo uhagarariye ico kibazo ku rwego rw'intara akamenyesha yuko atangorane nyamukuru zibonekeje ko gwaje ico kibazo Ingozi Rene Bizimana ku radio Nderagakura no mu ntara ya Rumonge aho mugenzi wacu Fabrice Rugahiye yaciye ico kibazo cyo catanguwe neza naho hariho abanyeshuri bakeyi basivye kubera imvo zitandukanye eka no mu ntara ya Kirundo ico kibazo cakozwe atangorane ku isaha 12 n'inusu z'igitondo ngo bakuru bibanza gikoregwamwo bakaba bari bamaze gutora amakarato ari mu ico kibazo nkuko tubimenyesha kandi na mugenzi wacu Abubakari Mateso ari muri iyo ntara ya Kirundo ngo hari hitezwe abanyeshure 2360 mu ntara yose bagakorera mu bibanza 51. Turabandanya makuru twabateguriye uruhara rw'ubuhinga bwa none ngo nintangere mu iterambere ry'ibisata byose by'igihugu ivyashikijwe na Yige Mizero umwigisha muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini UGL akaba yanonose ibijanye n'ubutunzi akaba yabishikirije mu gihe mu nduheze muri iyo kaminuza haba uruganda rwo guhimiriza ku bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none bita digitalisation mu gifaransa ahamagara abanyeshuri kwijukira ubwo buhinga kuko bukoreshwa mu bisata byose Gituma twashizeho iyi club d'economie ari kugira ngo abanyeshuri babanze bategere neza ko ubumenyi butaronkerwa mu birasi gusa ariko n'inyuma y'amasaha y'ibirasi bashobora kwihigira ibintu bikomeye kandi bakabimenya ni naco gituma rero muri iyo ntumbero nyene ico dukora muri club turabatembereza bakaja kuraba amahinguriro n'ibindi bibanza kugira ngo babone ko ivyo biga mu ishuri atari ivyo mu ishuri gusa ariko no mu mahinguriro aho bazoja gukora n'ahandi ari byo bikoreshwa rero muri iyo ntumbero aho tumaze kugendera hose barabonye yuko ubuhinga bwa none budasigara inyuma twaraciye kuri poro y'Ubujumbura twaraciye kuri aeroporo bakabona ngene ubuhinga bufasha kururuka indege n'ibindi ivyo rero ntawe bikoresha intoki ntawe bikoresha amaso gusa harimo ubuhinga bugezweho bwa none ivyo bita informatique canke digitalisation canke numérisation ivyo rero abanyeshuri twarabonye ko ari ikintu babuze gose ngaha haba kuri kaminuza yacu no mu Burundi bwose kuko ubwo buhinga butarashika cyane yuko abanyeshuri badashobora kwiha canke kwigurira bonyene nk'imashini canke kwironsa uburyo bwa internet ariko rero turabona yuko gituma two turabasensibiliza gose tubahimiriza nuko tubona akamaro kavyo gakomeye ari ntangere akamaro rero ka mbere nuko bahejeje amashuri yabo canke bakiriko bariga aho bazoja gukora n'ivyo bazokoresha ubwo buhinga ari ntasubirizwa no buhinga bazokwama bakeneye gose Yige Mizero umwigisha wo muri kaminuza yanonose ibijanye n'ubutunzi mu ntumbero yo gushira mu ngiro ngingo yo kubuza kwiyunguruza mu ngendeshwa dafise ibiyo bitabona umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'itembere rusangi akaba yasavye umutekano rusangi asaba abasavye rusha ko kugendesha izo modoka kubojana ku kibuga c'ishure cyisumbuye rya ETS Kamenge ku munsi w'ejo igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2023 kugira disuzumwe ivyo kwa biri mu itangazo ryasohoye n'ubwo bushikiranganje kuri wa kabiri bikaba vyashikijwe na Pierre Nkurikiye avugira ko bushikiranganje inyuma y'ikiganiro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yahaye abamenyesha makuru kwa 22 Rusama uyu mwaka wa 2023 cerekeye ingingo yo kubuza ugusubira kwiyunguruza mu ngendeshwa zifise ibiyo bitabonerana bivuye ku vyaha bene izo ngendeshwa zishobora gukoreshwamwo umushikiranganje aribukije ko ikiringo bene izo ngendeshwa bari bahawe ngo bahindure ivyo biyo carangiye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 29 Rusama uyu mwaka wa 2023 mu ntumbero yo gushira neza mu ngiro iyo ngingo abafise bene izo ngendeshwa zibiyo bitabonerana basavye uruhusha rudasanzwe rwo kubandanya bazigenderamwo
basabwe kuza bazizanye ku kibuga c'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ETS Kamenge ku munsi w'ejo igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2023 guhera isaha 3:30 z'igitondo kugira zisuzumwe maze abashikirije imvo zifise ishingiro babone guhabwa urwo ruhusha. Ubushikiranganje bukaba burangije bumenyesha ko kuva ku wa mbere ruhesha uyu mwaka wa 2023 inyamiramabi n'abajejwe intwaro bazoca bakura ku nguvu mu mabarabara yose ingendeshwa yose ifise ibiyo bitabonerana izo biri kwirarengana idafise uruhusha rudasanzwe rw'ubushikiranganje uzo ariko arayitwara nawe acafatirwa ibihano. Kwisaha imwe ijoro irenga ku minota 53 hanya kuri radio Ndiragakura ningaha ducizera amatwi twabateguriye amashimiye mwebwe mwese muyakurikiranye shimira Nadia Nshimirimana yafaje kugira ngo amaje bashikire neza Tereza Banimana niko ndabashikiriza ndabikebanuye mu bw'ijoro ryiza.